Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Nabaye kazi mwe mudukurikirana muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu yakure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangurire kuri aka kantu. Hari benshi mwumva ngo uyu nuwo kwa kanaka, aho babavuze igihangange ari munsi yacu. Bamwe bati aba nabo kwa Reverano Ndikuriyo, abandi bati aba nabo kwa Ndayishimiye, abandi bati aba nabo kwa Ndakugarika, abandi nabo bakitwa abo kwa Bunyoni. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005 hari ibihangange vyinshi vyagiye biragaragara mu mugambwe CNDD-FDD. Harimwo abari bafise amapete y'abagenerale, harabagumye mu mugambwe ata mapete bafise, harabakuwe mu mabanga bararonswa yandi, ndetse nababaye mu mabanga kuva umugambwe ufashe ubutegetsi gushika kuri uyu munsi. Aho twavugamwo muri ivyo bihangange bindi, twavugamwo nka Reverano Ndikuriyo. Uyu yararongoye inzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, cyane cyane mu gisata ca politike. Ubu akaba ari mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse akaba yararonkejwe ikibanza gihambaye mu nama, mu biro vy'inama nshinga nkenguza amateka Murantunge. Haravugwa Daniel Geras Ndabirabe. Uyu nawe ni ikindi gihangange kuko ari muri Conseil de Sage ya CNDD-FDD. Nugusigura ko ari mu nama y'inararibonye. Haravugwa abagenerali batandukanye nka General Major Ildefonse Habarurema, Prime Niyongabo n'abandi benshi batandukanye. Rero uzawumva ngo uyu amategeko ahabwa ava kwa naka. Hari n'abandi bavugwa yuko bari munsi y'ubuhangange bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Gusa hari ivyo benshi batibuka vyagiye bira muri CNDD-FDD, vyagiye biragaragaza ubuhangange bwa bamwe mu bagabo batanguje uyu mugambwe kuvukira umuhari ndetse no gushika ufashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005. Aho CNDD-FDD yashikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu gusa. Niko hari inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka vy'ukuri bari batandatu. Abo bakaba barimwo Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, Hussein Rajabu, General Adolphe Nshimirimana, General Rengiyome Bunyoni, General Varisito Ndayishimiye ndetse na General Sirasi Ntigurirwa. Aba nibo bari hejuru mu bindi bihangange vyose vyari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imyaka ibiri rero, umwe muri bo ariwe Hussein Rajabu yarakuwe, mbere ahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho yamaze imyaka 7. Muri ntwara n'umwaka wa 2015 Hussein Rajabu yaratorotse ibohero arahunga. Mu mahanga yahungiye naho yabandanije urugamba rwa politike. Kuva mu mwaka wa 2019 ntawuzi neza amakuru yiwe. Iperereza ry'u Burundi bakemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe bo bakemeza ko akiriho. Nigihe kinini giheze Hussein Rajabu atumvikana ku rubuga rwa politike, gusa bamwe bakavuga ko yoba ari mu bihugu bibanyi vy'igihugu c'u Burundi ariho yoba akiri. Nakabazo rero kama kabazwa. Nkuko twabivuze kuva mu mpera z'umwaka wa 2018, Honorable Hussein Rajabu ntarigera asubira kuvuga. Imbuga ngurukana bumenyi yaho rakoresha canke zamwitirirwa zaranumye nazo nyene. Ibihuha vyarakwiragiye cyane bivuga ko yapfuye, ariko ntibitomora iyo yapfiriye. Abamwegereye bo bakavuga ko akiriho, ariko nabo nyene ntibavuga ko bamuherutse. Amakuru ava mu iperereza ry'u Burundi niryo ryakwiragiza ko ryishe Hussein Rajabu. Kenshi bavuga ko bamwiciye mu gihugu ca Tanzania, hari bake bavuga ko yapfiriye muri Kongo. Ayo makuru ntavugwa n'abakozi bato gusa, aranavugwa kandi n'abaganiriye n'abakuru, cyane cyane abashobora gushikira General Etienne Ntakarutimana yararongoye iperereza mu mwaka wa 2018. Inkuru benizo zivuye mu iperereza ngo zaba zifise intumbero zibiri. Icambere, iperereza rishobora gusohora ikinyoma kubera ritazi yo Rajabu ari, intumbero kuba ari ukugira abaza hari bace babeshuza hanyuma bavuga iyo ari koko. Icya kabiri, iperereza kandi rishobora gusohora iyo nkuru kugira ryerekane ko rishoboye kandi ritera ubwoba abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi.
Gushika ubu rero ntituzi impamvu iperereza ari ryo ryakwiragije inkuru y'urupfu rwa Hussein Rajab. Nk'uko twabivuze, amakuru ava mu begereye Hussein Rajab, inshuti n'abagenzi biwe nabo nyene nta muco bafise kuri kino kibazo. Benshi nabo muri bo baremeza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 batavugana, ariko bo ntibavuga ko atakiriho. Bibaza ko hari ahantu hari akaba yarashimye kutavuga canke akaba atarekuriwe kuvuga. Igihe cyose hari abubahutse kubaza ikibazo c'iyari, hari abayoboke baca basohora inyandiko zibatuka. Ibi rero bigatuma n'abari basanzwe batoza ku bibazo bene ibi batinya kubikorera ko kubera ivyo bitutsi. Muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020, igihe President Ndayishimiye yarahirira kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, harakwiragijwe ibihuha vyinshi ko Hussein Rajab agira ataye kandi ko azocahabwa ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD yakuwe ko biciye mu manyanga, ariko nta cakurikiye. Muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2022 naho harasohotse ifoto nshasha ya Honorable Hussein Rajab yicaranye n'uwundi muntu. Iyo foto ibaye koko ari ya vuba ngo kizoba ari ikimenyetso kitabesha ko Hussein Rajab akiri muzima. Sivyo gusa kandi kuko no mu makuru avuga itahuka rya Hussein Rajab n'ubundi bamwe bavugaga ko rimwe na rimwe yajaga azanga mu gihugu c'u Burundi akavugana na bamwe mu bategetsi bahambaye akisubirira iyo aba mu gihugu ca Tanzania, amakuru natwe tutoshobora kwemeza. Inyuma y'imyaka 10 rero bari ku butegetsi, reka tuve kuri Hussein Rajab. Mu butegetsi nkuko twavuze ko batangwa ari abagabo batandatu ari bo Petero Nkurunziza, Hussein Rajab, General Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni, Varisito Ndayishimiye ndetse na General Sirasi Ntigurirwa. Inyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe. Nta muco urigera utangwa ku rupfu rwiwe. Abafise ico bazi bose barafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ivyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane rwuzuyemwo igifungu. Amasoko atandukanye yarerekanye ko urupfu rwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibinyegezwa bikomeye. Imbere y'uko agandagurwa ariko Adolphe Nshimirimana niwe wenyene yarasigaye ashobora kubaho ku mukuru w'igihugu. Hariho n'ubwoba ko yoba yashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama shinga amateka ivyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inkuru ivuga ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana twarabibagejeje ko mu minsi iheze, nayo mwobandanya muyikurikirana kuri runo rubuga. Inyuma y'imyaka 15 naho kandi Petero Nkurunziza yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe uhagaze giturumbuka, nta kindi cyakozwe kijanye no kumenya icyatumye uhagarara. Vyabaye mu gihe hari haherutse gutoga umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriye ko itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza y'amaho. Ivyari gutuma agumana ijambo rinini, yaravuye ku butegetsi imbere agahava arengera umukuru w'igihugu. Uyu nawe yasandavye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Inyuma y'imyaka 18 Arengiyome Bunyoni yaravuzwe nawe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri Ndamukiza, amakuru yagiye ahabona avuga ko Bunyoni yatorotse kandi ko yariko aronderwa n'ubutungane. Ivyiwe ico gihe vyariko biranyagwa, umuryango wiwe ugifashwe mpiri. Ico gihe Arengiyome Bunyoni yaje kwitanga ku nzego z'iperereza arafatwa, ariko amakuru ahari akavuga yuko Arengiyome Bunyoni ariwe yihamagariye yitabarije kugira ngo abantu baze bamenye ko ikiza kumushikira cyose kiza kuba gikozwe n'ubutegetsi. Ico gihe amakuru yagiye ahabona yavuga ko Bunyoni yahungiye mu gihugu ca Tanzania. Bamwe bakavuga ko uruyeri rw'iperereza kugira ngo bamufate bamwice, hanyuma bazovuge ko yaguye hanze y'igihugu. Arengiyome Bunyoni rero akibona ivyo vyose, inyuma y'indwi aronderwa, yoba yarishikanye akihamagarira abo mu nzego z'iperereza akavuga aho ari. Amakuru arakavuga yuko hari na bamwe mu bajenerali bakomeye bari bapanze ivyo kumuhungisha, ariko ari mu nzira ariko arahunga ariyumvira abaragarutse mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa yuko uwo wari umukenyero udasanzwe wa Arengiyome Bunyoni kuko yashobora kwicwa ahunze kuko atari yizeye abo bose bariko bamugira inama yo guhunga. Arengiyome Bunyoni rero muri uyu mwanya apfungiwe mu iborero rikuru rya Gitega, aho yagirizwe ivyaha vyinshi harimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye.
Muri bamwe batandatu batangura hasigaye Varisito Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa. Ntawuzi nguzo kurikira kwicwa, gufungwa canke kunyagwa ivyiwe canke agahunga. Ngo bose ntawigeza kuri cigwa mu vyashikiye abandi, ngo usigaye yibaza ko ari wakomeye maze agakorera ikibi abandi atiyumviriye ko ivyo nyene nawe bizomubako. Muri uyu mwanya rero turiko tubageza kiyi nkuru, hari amakuru avuga ko hari inyinyurana ridasanzwe ryo kugena ibibanza bihambaye mu nzego z'igihugu, cyane cyane muri CNDD FDD, muri Conseil des Sages, no kuvuga mu nama y'inararibonye hoho ibintu ni ibintu vyakomeye gushika naho hari ko haraba amanama impande zompi nizumvikane. Hari abanse kurekura ibibanza barimwo gushika kuri uno munsi, akaba kandi hari n'abandi bavuga yuko ivyo bibanza batazobereka kuko bazi ico President Varisito Ndayishimiye ariko arabategurira inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027. Bamwe bakavuga ko ari ukubazimya ku rubuga rwa politike. Mu yandi makuru rero reka tuyabananize ku bindi biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Ibura ry'igitoro ni hadabu ry'umurengera nizo vyahungabanije ukwiyunguruza mu gihugu cose. Nkuko biriko biravugwa n'ikimenyesha makuru candika inkuru za politike nga mu gihugu c'u Burundi, buryo bwose bwo kwiyunguruza bwahungabanye mu Burundi bwose. Kuva ku munsi w'Imana kuwa mbere ndetse no ku munsi wa kabiri bituro vyo kwiyunguruza Bujumbura, Gitega, Rumonge, Rugombo n'ibindi bice vy'igihugu, nta modokari nimwe yari muri vyo. Nta modokari nini canke ntoya yunguruza abantu mu rwinshi yari iboneka. Ngiyo yegereye rero yabunguruza abantu yatumye ibihumbi vy'abiyunguruza baja mu mubabaro, abandi bagafata amakosa bagahita bashira kuri leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca, akazaho kandi nanone umukuru w'igihugu c'u Burundi bavuga yuko babeshe abarundi kuri ibi vy'igitoro. President Varisito Ndayishimiye mu mwaka w'ibihumbi 2022 yaragirije Arengiyeme Bunyoni kari we yahungabanije ubutunzi bw'igihugu mu kwihagira igitoro n'ibindi vyankenerwa mu Burundi, ashaka kumutembagaza ngamukure ku butegetsi. Gusa kandi ivyo navyo bikaba vyaragiye bigaragara, bamwe bakavuga ko uyu mukenyero umeze nk'uwo Petero Nkurunziza yakoresheje mu mwaka w'ibihumbi 2007 ashaka kwikuraho Hussein Rajabu. Burunga rero icuka kibi kirabandanya ciyongera mu micungararo y'uruzi Maragarazi hagati y'abarundi n'abanyatanzania. Isasa ry'uruzi Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania ryatumye amatongo amwe y'abarundi yimukira ku butaka bwa Tanzania. Ivyo rero vyatumye haduka imishamirano hagati y'imiryango iba ku nkengera y'ugo ruzi, hajamwo n'iterabwoba rifatiye ku mbibe. Nkuko amakuru dushikira bivuga, hari icuka hagati y'amazone ahantu rubibe hagati y'Uburundi na Tanzania, cyane cyane ku matongo yahoze ari ayo muri komine mu makomine ya Kibago, yahoze ari yo mu ntara ya Makamba na Bukemba, yahoze ari yo mu ntara ya Rutana mu ntara nshasha ya Burunga. Imvo n'uruzi Maragarazi, urubibe ruri hagati y'ivyo bihugu bibiri rwarahinduye aho rwahora ruca, rutuma haduka amatati hagati y'ababa kuri izo nkengera. Kubw'intahe twegeranije aho nyene mu ruheze, uruzi rwarataye inzara yarwo rutwara amatongo yahora arimwa n'abanyagihugu b'abarundi. Ayo matongo bungari ku ruhande rwa Tanzania, niyo yatuma rero haba kutumvikana gufate ku matongo n'ibihugu. Umwonga wa Maragarazi cyane cyane urimwa na Susumo, ngo hahindutse intandaro y'amatati atavugwa. Iriyenduka ryatumye kandi haduka icuka kibi urushiriza kwiyongera ku rubuga. Urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania Chama cha Mapinduzi canke CCM rwaratanguye kwirukana kandi rukoresheje inguvu abarundi babandanya ibikorwa vy'uburimyi kuri ayo matongo yimuwe. Ngo nabo kandi barahatswe gutana mu mitwe, ivyatumye igisirikare c'u Burundi kija gusukamwe mu abisiki na cungera umutekano w'abanyagihugu baco. Nuko amakuru abandanya abivuga, na igisirikare c'u Burundi caje gutabara, ubwoba baracibonekeza. Abarundi bagerageza gusubira kurema ayo matongo, baratega ubwoba bakagirizwa kurenga urubibe batabifitiye ububasha uruhusha. Kuri iyo ngorane rero abanyagihugu basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kandi vyihuta kugira ngo itore umuturama. Basaba ko ibikorwa vyotangura vuba mu gihe cici aho amazi abari make mu ruzi, gutyo basubize Maragarazi aho rwahora ruca, gutyo basubire gushiraho imbibe za kera hagati y'ivyo bihugu bibiri.
Indongozi mu ntwaro n'abajejwe umutekano mu Burundi baremeye ko ibintu bikomeye ariko bemera ko dosiye yarungikiwe inzego zibakorera kugira ngo ikogwe. Ayo matata ari mu gacerere yerekana ingorane ziri ku mbibe kama z'ibihugu zama zimuka zigasongwa n'ihindagurika ry'ibihe no kubura imigwi ndengambibe ishobora gutorera imiti ayo matati. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya muri iri joro. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje kabona dushikiriza. Gusa imbere yuko dusozera no makuru tubabwire ko mu ntara ya Butanyerera umukenyezi yatowe yapfuye yamanitswe ku giti imuhungira imatongo. Inyuma y'indwi imwe gusa hatowe ikiziga c'umugabo mu ruzi Nyamwisesera muri ako karere nyene. Ikindi kiziga cateye ubwoba. Ikiziga c'umukenyezi caratowe ku munsi wa gatanu w'indweze mu gatondo kiboheye ku giti ku mutumba Muhingira muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu. Urukurikirane rw'ubwicanyi budasiguritse burateye umutima uhagaze abanyagihugu. Nkuko abaraho babivuga, uwo mukenyezi yabonetse ubwa nyuma mu gihe yari aherekeje umwana wiwe agwariye ku ivuriro ritoya rya Gatara. Inyuruzwa ryiwe ryamenyekanye kuva ku munsi wa kane, ryari ryateye amakenga mu micungararo. Bukeye bwaho rero niho ibara ryamenyekana igihe abahuta babona ikiziga kundi mutumba wa Muhingira. Indongozi zo muri ako gace nk'igipolisi n'intwaro Igatara baremeza ko umukenyezi yoba yariciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ako gace ari ikiziga akabohega ku giti mu ijoro. Donatien Kubwimana umuhanuzi wa komine ajejwe imibano Matongo akavuga ko yamenye umuhisi katuruka ku mutumba wa Cukiro muri komine Kayanza. Ikiziga ciwe caciye kijanwa ku ivuriro ritoya rya Gakenke aho kizopimwa kugira ngo haboneke umuco ku rupfu rwiwe. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe kandi ari icuka kibi. Haraheze hafi amezi indwi muranunge haraheze hafi indwi imwe ikindi kiziga gitoye mu ruzi Nyamwisesera muri ako karere nyene aho umuhisi umugabo yari nawe nyene yatowe ikiziga mu buryo budasiguritse ku mutumba Muhanga. Abantu babiri bishwe mu minsi idashikana indwi. Abanyagihugu ubu bakaba bari mu bwoba bwinshi, bakaba bariko baratabaza intwaro kugira icikoze kugira ngo ihagarike ivy'ubu bwicanyi. Kora subscribe canke s'abone niba utari wayisenda ko kugira ngo tuje turabana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza no Muhuza TV. Imana ibahezagire.